kandi heze neza. Iyi nama irarangiye kandi mwaterereye, nta jambo rirenga ngaha ndabaha, ariko kugira ndababwire nti urwaruka dufise uyu munsi rurakeneye umuco. Twebwe turi mu buterere tuba tuzi ko hari abanyabuterere cyangwa hari Bujumbura babibonye. Turi muri Parc de la Ruvubu i Muyinga tuba dufise ababibonye n'abimvye ibinogo. Turi Gitega ku Ruvubu tuba dufise abanyonga ibeni bakiriho. Muri kajya gafilime mwabonye uwahohosha abantu mu mpimba y'Igitega, mwamubonye yambaye agakofero. Turi Vugizo turafise abatutsi n'abatutsikazi baduhaye amakuru. Turi Binago hajya ku isoko, hafi yaho hari paruwasi katolika, hari abahungiyeho bararonka n'imfashanyo y'ivyo kurya. Uwabazaniye imfashanyo y'ivyo kurya yariko aratanga na ordre yo kwimba ibinogo bazoryamamwo bukeye. Indya zaraje ku mugoroba, bukeye babataye mu kinogo. Iyo turiko turakora enquête zacu turavanze abahutu n'abatutsi, n'abatwa turabafise, abagabo n'abagore. Twebwe na twebwe uko bibananira bikabaniga, niko vyatunize tugitangura ku Ruvubu, niko vyatunize turi Mashitsi, niko vyatunize turi Vugizo, kubera turabahutu n'abatutsi n'abatwa. Imisi ya mbere nitwavyemera ajya amasaha bita mortima twayasanga ari mu binogo. Igodomoni ibika amafaranga twayasanga mu binogo. Amashapure y'ababikira twayasanga mu binogo. Mu majambo make, la vérité ne pourrit jamais. Ukuri ni kubora, kurashaka guteba, ariko dusaba Imana ko muri abavyeyi mwese twese dukore kugira abana bacu bazobeho neza gusumba uko abavyeyi bacu babayeho. Nitugume twirukanga mu mashamba, kuko nabirukanze mu mashamba muri 65 muri Bukeye mu Kibira hamwe bita Busangana, aho yitwa Rusha, bahurireyo ari ubwoko bwose, abahutu n'abatutsi muri rya bitumba yerekeye Ikibira. Abahutu bakabaza abatutsi, mwahunze iki mwebwe? Abatutsi mwahunze iki mwebwe? Baca bafata umugambi wo gusubira ku mitumba. Ingingo ni imwe, il faut vivre et survivre ensemble. Il faut vivre et survivre ensemble. Hanyuma abana bacu tubigishe kuva ku ziko yuko ubwoko atari bwo bwica, hica intwaro mbi, kuko nabo batutsi mwita abatutsi canke abahutu mwita abahutu nta nama yo kwica bagize bari hamwe, nta nama bagize bari hamwe. Ese twosaba Imana ikadufasha tukava ibuzimu tukaja ibuntu, tugaharanira amahoro, umwumvikano, hama tukigisha kubaha agateka kazina muntu. Twebwe niho ngira mpereze, tubwiye abapatiri ko ari abapatiri badandaje abandi baratangara, tubwiye ababikira ko ari ababikira badandaje abandi baratangara, tubwiye abafurera ko ari abafurera badandaje abandi baratangara. None ko vyabaye badutumye ukuri tubihishe. Reka mpereze kuri Musenyeri Gihimbare, yari homoniye militaire general. Erega yagiye mu Kirundo ibusoni gusezera, mugenzi we w'umuhomoniye w'umututsi yamubujije, yamubwiye ati nyakubahwa homoniye general, ntuje gusezera mu Kirundo. Nawe ati yo tumaranye imyaka myinshi, sinoba musenyeri ngo ngende ntabasezeye. Uwo musenyeri ntiyarenganye mu Kirundo, bamwiciye muri commune Busoni ahitwa ku Nyanza. Mugabo umupatiri w'umuhomoniye ari munsi yiwe yari yamubujije kuduga, kubera yari yaronse ibimenyetso, kubera yaheruka kuba nommé évêque auxiliaire de l'archevêque de Gitega. Mwumvise ko turonka ibimenyetso
bisigura icyo turiko turakora. Nta na rimwe tutaronka ibimenyetso. Akanyuma rero k'abakunda gusoma. Abakunda gusoma baje ku isoko amadandaza ibitabo bishaje, mutora agatabo kitwa Broie du Noir, Broie du Noir, SOS Broie du Noir. Ni igitabo c'umuntu yitwa Philippe de Villiers. Philippe de Villiers niwe yanditse igitabo yanonsa 72. Tugire Kristu, murakoze, umunsi mwiza mwese.